Tuti bakunzi b'ikiganiro umuntu muzima kandi namwe abateramanye n'imbonesha kure Heritage turabaramukije mu izina rya Yesu. Tunejejwe nuko kuri no mugoroba Imana iduhaye akandi karyo kugira ngo tuganire kandi dufashanye mu bishobora gufasha amagara yacu. Kuri no mugoroba rero uwo muri kumwe ni Nduwimana Jean Bosco niwe mugiye mu kubana muri wa mwanya w'iminota 30 musanzwe mumaze kumenyera nk'abakurikirana kino kiganiro muri uno kuri uno mugoroba kandi bakagikurikirana kuri imbonesha kure ya Heritage. Rero ikaze mwese abakunzi b'ikiganiro umuntu muzima eka mbere n'abafasha akaryo ko kuraba imbonesha kure ya Heritage kuri uno mugoroba akaba ari nabwo bwa mbere baba babonye kino kiganiro mwese turabakiriye kandi tukavuga tuti Imana ikomeze kubana namwe. Kuri uno mugoroba rero tugiye kurabira hamwe ibifasha amagara yacu, tugiye kurabira hamwe ibishobora kutwungura bikatugirira neza mu buryo bw'umubiri kugira ngo amagara yacu amererwe neza. Ariko tutaragera kure tutaraja mu cigwa nyizina reka turabire hamwe ikijanye nuko umubiri wacu Imana yawuremye kuko ijambo ry'Imana ntaco ritavuze kubijanye no kubaho mu buryo bw'umubiri lo physique y'umuntu canke ingingo z'umuntu, lo spirituel y'umuntu kuvuga ivy'imwemo by'umuntu, lo mental y'umuntu kuvuga ivy'ubwenge bw'umuntu. Byose usanga Bibiliya ifise uko yabivuze nubwo abantu batayumva neza ngo bumve ibiri muri Bibiliya cyane, ariko Bibiliya nta kintu yasigaje, byose iba yarabivuze. Mu gitabo ca Zaburi rero kubakunda Bibiliya bakayisoma kubizera ko ari igitabo c'ijambo ry'Imana, eka mbere n'abatakunda kuyisoma ariko bemera ko ari igitabo kivuga iby'ijambo ry'Imana, reka mbere tunabwire n'abatayisoma canke n'abatayizera ariko tubabwire ko yanditswemwo amajambo ashobora gufasha umuntu kandi amajambo iyo umuntu ayakurikije nta nkeka ashobora kubaho neza, yigirira ikimazi akakigirira n'abandi agahisha Imana n'icubahiro. Rero muri iyo Bibiliya mu gitabo ca Zaburi canditswe n'umwanditsi wa mazaburi yitwa Dawidi muri Zaburi 139 umurongo waho wa 14 haratubwira ngo ndagushimira yuko naremwe uburyo buteye ubwoba butangaje, ibikorwa vyawe nibitangaza kandi byo umutima wanje urabizi neza. Dawidi aravuze ngo ndagushimira kuko naremwe uburyo buteye ubwoba, ibikorwa vyawe ngo nibitangaza ngo kandi umutima wiwe ivyo urabizi neza. Umutima wa Dawidi warubizi neza. Umurongo wa 15 aratubwira ngo urukanka rw'umubiri wanje ntiwaruhishwa, hamwe naremerwa mu mpisho, hamwe naremesherezwa ubwenge ibwina mw'isi. Nk'irusoro inyonga zawe zarambona, mu gitabo cawe handitswemwo iminsi yanje yose, yashinzwe hatarabaho n'umwe. Aya majambo atweretse ko umuntu Imana yagiye kumurema ikamurema yamwiyumviriye ko yamutegekanije ku buryo urukankara rw'umuntu Imana ntirunyegejwe canke ntiruhishijwe. Umuntu akiri urusoro no kuvuga akiri ico bita muri phase embryonnaire canke akiri urusoro mu nda y'umuvyeyi canke mu gitereko c'umuvyeyi aba azwi n'Imana, ivyo bita phase embryonnaire mu gifaransa. Ivyo byose biratwereka ko by'ukuri nta gihishijwe mu imbere y'inyonga z'Imana, nta gihishijwe mu maso yayo kiri ku mubiri w'umuntu, kuva mu mutwe gushika ku birenge nta na hamwe hahishijwe. Yesu niwe yigeze kubwira abantu ababwira ko badakwiye kwiganyira kuko n'agashatsi kari ku mutwe wabo kazwi neza Imana, agashatsi kabo irakazi. Byumvikana ko ntaco yihishwa, ntaho tugwara ngo ntimenye, nta rugingo na rumwe gosinzikara ngo ntibimenye, kandi nta na rumwe itategekanirije umuti ushobora kurufasha canke inama canke impanuro umuntu ashobora guhabwa kugira ngo urwo rugingo rwongere kumererwa neza. Birumvikana rero ko umubiri wacu uremwe mu buryo bw'igitangaza burateye ubwoba kuko ni ico bita ina entreprise canke ico bita two kwita mu Kirundi uruganda canke ihinguriro canke ishirahamwe rihingurirwamwo ibintu ariko byinshi cyane. C'est une entreprise complexe nkuko abantu bakunda kubivuga. Umuntu ni entreprise complexe, nukuvuga ko ari ihinguriro ariko
bitangaje kubona umuntu arya ibintu bisa n'urwatsi rutoto bikazovamwo amaraso atukura, ibindi bikazosohoka ari umwanda. Kubona umuntu yari ibintu bisa n'umuhondo ariko yaja kwituma ntituma ibintu bisa n'umuhondo, umwanda mutoya wasohoka yanyoye nk'amazi ntusohoka ari amazi nyene, ugasohoka ufise irindi bara. Amaraso ugasanga aratukura kandi wari ibisa n'umuhondo bisa n'urwatsi rutoto n'ibindi. Ivyo bintu usanga ari bitangaza by'ukuri bikorwa n'ubushobozi bw'Imana bukorera mu muntu muri ico kintu bita entreprise complexe. Rero kuri no mugoroba tugiye kurabira hamwe ubugwayi busanzwe buri mu bugwayi bufata umubiri wacu kandi benshi bukunda kubafata bukanabasinzikaza. Ubugwayi tugiye kurabira hamwe mu Kirundi babwita ibigoga canke ingwara zo mu marakaraka, nibwo ubugwayi tugiye kurabira hamwe. Ibyo mu Kirundi twita ibigoga, mu Gifaransa abahinga mu by'ubuvuzi babyita amygdalite canke bakabyita pharyngo amygdalite, ariko ijambo benshi bazi cyane kuko ari ryo rikunda gukoreshwa niryo bita angine. Iryo jambo niryo abantu bamenyereye, ariko ibyo bita imvugo medicale canke ico bita le langage médical canke expression médicale babyita amygdalite canke pharyngo amygdalite canke abandi bakavuga ko ari angine. Ariko impamvu angine ridakoreshwa cyane mu kiganga nuko hariho n'izindi angine nk'iyo bita angine de poitrine, bukaba ari ubugwayi bufata umutima. Rero izo nizo ngwara, iyo niyo ngwara tugiye kurabira hamwe kuri no mugoroba, ingwara y'ibigoga mu rurimi rw'ikirundi, ari navyo bita amygdalite canke angine canke pharyngo amygdalite mu rurimi rw'abafaransa. Iyo ngwara rero isanzwe ari imwe mu ngwara zifata abantu benshi, zikabababaza, zikabasinzikaza, zikababuza amahoro, zikabatera kudakora akazi kabo ka misi yose, zikababuza umwidegemvyo, zikababuza kuryoherwa, bakagira ico bita mauvaise humeur. Abantu ugasanga mu maso barasa nabi, ugasanga abantu barijiriwe, abantu barabuze tuze ryo mu bwenge, abantu barabuze umutekano, bikomotse kuri iyo ngwara ya amygdalite canke y'ibigoga mu Kirundi. None iyo ngwara imeze ite? Ifatahe? Umuntu yomenya ngo iterwa niki? Nibihe bimenyetso bikunda kugaragara nyamukuru? Ni niki umuntu yokoresha kugira ngo ashobore kuyivura canke ashobore kuyirinda? Mbere rero yuko twinjira mu idonido ry'ingwara, reka tubanze tugaruke ku duhimba tw'umubiri isanzwe iyo ngwara ifata. Mu mubiri w'umuntu nk'uko twamaze kubibona ari uremwe mu buryo buteye ubwoba kandi butangaje, ikaba ari ico bita entreprise complexe. Harimwo utunyama Imana yaremeyemwo, utwo tunyama batwita amygdale canke bakatwita amarakaraka mu rurimi rw'ikirundi. N'utunyama tuba mu gice cyo mu muhogo, tukaba munsi canke hepfo y'umuheha ukomoka mu zuru n'umuheha wo mu kanwa. Nukuvuga ko ari utunyama tubiri, kamwe kaba iburyo akandi kakaba ibubamfu. Utwo tunyama tubiri tukaba turi hepfo y'umuheha uva mu zuru n'umuheha uva mu kanwa. Byumvikana ko icinjiriye mu kanwa canke mu zuru gishobora kubangamira utwo tunyama. Utwo tunyama tubiri rero bita amygdale canke marakaraka mu Kirundi, kamwe kaba iburyo akandi kakaba ibubafu nkuko namazwe kubivuga. Utwo tunyama tubiri tugizwe n'utuntu tw'urunyigimbe rw'amazi, utwo twita uruzi, kuko dusanzwe tugizwe n'utunyama turimo amazi, utwo bita zo bita tissu lymphatique. Nukuvuga ko ari utunyama turimwo utuntu tumeze nk'uruzi canke amazi. Utwo tuzi tukaba mu tunogo tw'utwo tunyama tubiri, utwo tunogo bakatwita petite cavité canke ibyo bita mu mvugo y'abaganga babyita crypte. Ibyo bintu bita crypte n'udu petite cavité canke utunogo duto dusanzwe turi muri twa tunyama bita amygdale. Utwo tunyama tukabamwo twa dukavite tubamwo y'amazi ari nayo bita liquide lymphatique, tukaba muco bita rero crypte canke petite cavité mu Gifaransa. Utwo rero bita crypte canke petite cavité n'utunogo turi kuri twa tunyama akiburyo n'akibubamfu. Utwo tunyama bita amygdale. None utwo tunyama tujejwe iki mu mubiri w'umuntu? Kuko Imana yaduteretse aho hantu hepfo y'ihuriro ry'umuhogo nako ry'umunwa, ry'umuheha ukomoka mu kanwa hamwe n'umuheha wo mu zuru. Imana ibintu byose yabikoranye ubwenge. Ukurikiranye mu gitabo c'Imigani igice c'8 tuhasanga ko twebwe turemwe na umuntu yitwa bwenge, uwo nawe akaba ari Yesu. Twaremwe mu ishusho y'Imana nivyo, ariko turemwa hashizwemwo ubwenge bwinshi. Imana ikoresheje kukwiyumvira cyane, Imana ikoresheje
ubuhinga bwayo butangaje gufata utwo tunyama tubiri bita amygdale ikadutereka mu muhogo hari ico yari ishaka. Ubwa mbere utwo tunyama tujejwe gurekura ikintu bita les anticorps. Ivyo bita les anticorps ni utuntu dufasha umubiri kurinda ivyo bita les infections n'ivyo bita bacteries. Izo bita infection et bacteries n'ubucafu bukomoka ku byo tuba twanyoye canke twariye, umuntu agaca ivyo bita infection virale canke infection bacterienne, akagira ubugwayi bukomotse ku bintu twariye canke twanyoye byaciye mu kanwa canke ibyo twatumuye byaciye mu zuru, noneho ugasanga vyononye umubiri. Rero utwo tuntu bita amygdale canke amarakaraka, utwo tuntu tubiri kamwe iburyo n'akibubamfu tujejwe kurekura ibyo bita anticorps. Izo anticorps ziraheza zikabuza ya migera ya virusi na bwa bucafu bw'amabacteri kwinjira mu mubiri w'umuntu. Ico nico utwo tunyama tujejwe. Ubucafu buciye mu zuru, ubucafu buciye mu kanwa, bwose buraheza bukazibirwa n'utwo tunyama bita amygdale canke amarakaraka mu Kirundi, tukabufata tukabuzibira. Tumaze kubuzibira, ico duca dukora n'ukutwegeranya mu nyuma, ugasanga utwo tunyama tumaze kwegeranya ubwo bucafu turabuzibiye, turabubujije kubandanya kuja mu mubiri ngo buhave bwonona umubiri wacu. Ico nico gikorwa nyamukuru utwo tunyama bita amygdale dusanzwe dukora canke dusanzwe tujejwe, nuko dusanzwe turekura ibyo bita anticorps canke twovuga ko ari bimwe mu bifasha umubiri bishaka kumera nk'abasirikare b'umubiri. Nubwo tuzi ko abasirikare b'umubiri nk'ama globule blanc n'ama globule rouge tuzi ko akunda kuba akogwa n'akanyama ko mu mubiri bita impindura canke ivyo bita rate mu Gifaransa. Ari ku bugwayi rero nyirizina canke ku kijanye n'ubugwayi nyezina, ubwo bita amygdalite canke ivyo bita pharyngo amygdalite canke ivyo bita angine, isanzwe ari ubugwayi busanzwe ari ubugwayi bwo mu bwoko bw'ivyo bita ama infection. Ubwo bugwayi rero buba bwakomotse kuri bya bindi vya nduje bwabo twatunyama tubiri, hagaca haba ico bita inflammation. Iyo bita inflammation des amygdales nivyo bita amygdalite canke pharyngo amygdalite canke ivyo bita angine. No kuvuga iki rero, ubwo bugwayi busanzwe butegwa n'ibiki, busanzwe bukomoka hehe? Twamaze kuvuga ko utwo tunyama tubiri dusanzwe tujejwe kurekura canke kurema anticorps. Izo anticorps zikabuza ubucafu ko bubandanya mu mubiri wacu. Ahambere rero ubwo bugwayi bushobora gukomoka ni kuvyo umuntu anyoye bidakwije ibisabwa n'amategeko mu by'umubiri ushaka canke bitari bikwiye kuja mu mubiri wacu. Ibyo navyo ni nk'ibinyobwa bigizwe na alcool, nk'inzoga zirimo alcool, imivinyu irimo alcool, amarikeur arimo alcool, n'ubundi bwoko bw'inzoga bubamwo alcool. Ikindi nukunywa ibintu birimo isukari nyinshi nk'amakoka. Umuntu akakunda kunywa koka, umuntu akakunda kunywa amafanta menshi arimo amasukari menshi. Ivyo navyo birashobora kubangamira twatunyama, mu nyuma hakazoba amygdalite bikomotse kubera ko twatunyama twagize ikibazo. Ikindi n'abakunda kunywa ikawa, n'abakunda kunywa icayi, n'abakunda kunywa amata arimo ibinure byinshi, mbere n'abakunda n'igihe umuntu usanga anyoye n'ayapfuye. Ibyo byose biragenda bikabangamira twatunyama. Ico ni kimwe, ivyo ni kimwe mu nkomoko canke mu bishobora gutera ubwo bugwayi. Ahandi nukunywa ibintu bimwe bitumurwa, no gutumura nk'itabi, gutumura urumogi, kuba ahantu mu mwotsi mwinshi, kuba ahantu hari ibintu byinshi bica mu zuru bikaza kwinjira mu muhogo biciye mu zuru. Ikindi gishobora gutuma umuntu agwara ubu bugwayi no kubura izo bita vitamine antioxidant canke vitamine zijejwe kugwanya ibyo bita ingese canke zijejwe kugwanya ibiva ku bucafu. Izo nazo ni vitamine A, iyo bita vitamine A, na vitamine C iyo bita acide ascorbique, na vitamine E iyo bita tocopherol, na vitamine A bita isanzwe iyo bita retinol mu rurimi rw'Abafaransa. Rero izo vitamine zitatu, retinol canke vitamine A, acide ascorbique canke vitamine C, hamwe n'ico bita tocopherol canke vitamine E,
ni vitamine zitatu bita vitamine antioxidante, no kuvuga ko ari ibyo bita kandi antioxidant, ni ibintu bifasha mu kurinda umubiri kugwaragurika, birinda ama infection, birinda imigera y'amakanseri atandukanye n'ibindi. Urumva ko iyo umuntu adafungura ibintu bikomokamwo ibyo bita ama antioxidant cyangwa izo vitamine antioxidant, birashoboka ko muri kazoza ashobora kugwara ubwo bugwayi bita amygdalite canke bita angine canke bita pharyngo amygdalite, ibyo twita ibigoga mu rurimi rw'ikirundi. Ubwo bugwayi rero n'ibyo bibutera ngo aho bukomoka mwamaze kuhumva, bukomoka ku byo tunyoye bisanzwe ataco bimarira umubiri, nk'izo bita boisson sans valeur nutritive, izo ni nk'amasoda, nivyo bita boisson sans valeur nutritive. Amarukore, nubwo benshi bibwira ko umubiri wacu ukeneye arukore, ariko ntabwo ukeneye arukore yarinze guhingurwa n'ishira hamwe canke na industry ngo ibinzoga, ahubwo ukeneye arukore isanzwe ikomoka ku byo tuba twariye, kuko niyo arukore nziza itonona twatunyama two mu muhogo bita amygdale. Arukore rero yo mu nzoga nk'ibiyeri, le bière canke ama Amstel canke ama vin, ama champagne, ama drosdy n'ibindi bitandukanye, ama konyagi n'izindi nzoga abantu bakunda kunywa, zishobora muri kazozi y'umuntu azinyoye igihe kirekire zishobora konona twatunyama twiwe basanzwe bita amarakaraka mu kirundi. Rero murumva ko umuntu akwiye kwirinda abanywa icayi ca mukaru yo bita lotin, iki kicayi nyene dusanzwe tubona ku masoko n'abantu barima, naco nyene iyo ukomeje gukinwa twatunyama turagenda tugasengesura tukandura, ugasanga mu nyuma ugwaye amygdalite cyangwa ugize inflammation des amygdales, ari navyo twokwita infection des amygdales canke ubugwayi bwo kwandura bw'ama amygdale. Murumva ko rero umuntu akwiye kuba amagabo mu vyarya no mu vyanywa, kandi akaba amagabo no mu bica mu zuru ryiwe, nk'umwotsi w'itabi, kuritumura, umwotsi w'urumogi n'ibindi byinshi bishobora kwinjira mu zuru, nk'ivyo bita ama radicaux libres bizana n'umuyaga, bishobora kugera muri twatunyama bikatubangamira. None rero ubu bugwayi tumaze kumva butegwa n'ivyo bintu tumaze kuvuga, umuntu yo bumenyera kuki? Ni ibihe bimenyetso bigaragara ko ubwo bugwayi umuntu yabugize? Hariho ibimenyetso nyamukuru kandi bigaragara umuntu ategerezwa kumenyera kuri iyo ngwara. Ubwa mbere nuko ku bafise ikibazo c'ubugwayi iyo bamaze kugwara twatunyama tukamara gura n'ikibazo, ubwa mbere baragira ikibazo co kubabara mu muhogo. Mu muhogo aherereye twatunyama umuntu akababara, mbere no kumira bikagorana, ugasanga ni kibazo. Ico ni ikimenyetso ca mbere canke symptome ya mbere. Hariho kubabara mu muhogo no kumira, mbere rimwe na rimwe bikagorana canke bikanka. Ico ni ca mbere. Ikindi gishobora kugaragara, hariho abagira ubushuhe, umuntu agashuha, akagira ubushuhe butari buke, umuntu akibaza ko yoba yagwaye ubundi bugwayi nka malaria canke ubundi bugwayi butera umuntu gushuha. Ubwo bugwayi nabwo busanzwe butera ubushuhe mu mubiri. Mu bintu bigaragaza ko umuntu afise ico kibazo, hambavu yo kubabara mu muhogo canke yo kumira bikanka, ushobora no gushuha. Ikindi nuko nyuma yo gushuha umuntu ashobora no kumeneka umutwe. Umuntu ashobora kumeneka umutwe, ugasanga umutwe nawo uramurya, uramubabaza. Hambavu y'ivyo rero hariho ikindi kimenyetso gikunda kwigaragaza. Umuntu arashobora gukakama mu misaya, umuntu ugasanga mu misaya yavyimbye, mbere no mu muhogo, mu gice cyo mu muhogo hakavyimba, ari navyo kenshi abantu b'abarundi dukunda kwita ngo n'amasamba mbwika, no kuvuga no kuvyimba mu matama. Iyo umuntu yavyimbye amatama bakavuga ko afise amasamba mbwika, no kuvuga ko utwo tunyama bita amygdale tuba twamaze kurengerwa, twananiwe. Rero utwo tunyama iyo tumaze kurengerwa tukananirwa tukavyimba, kuko iyo twananiwe no gukora byo bita anticorps, hanyuma umubiri ukaguma winjirwamwo n'ubucafu butandukanye, ibyo canke imigera, amabacteria n'amavirus, twatunyama nta kindi duca tuvyimba tukakakama,
iyo tumaze gukakama rero bica bigaragarira n'inyuma umuntu agakakama mu misaya ugasanga imisaya yavyimbye ari navyo abantu kenshi bakunda kwita ngo n'amasamba mbwika. Ivyo nivyo bimenyetso hakuru canke ibimenyetso nyamukuru by'ubwo burwayi tumaze kuvuga, ari naco ikimenyetso ca mbere ni ukubabara mu muhogo ukamira ukumva vyanka, wamira ukumva kabisa ntibimeze neza. Ikindi ni ugushuha, kugira umururumbo, umuntu akagira umucanwa, hari no kumeneka umutwe, hambavu y'ivyo hakabaho no kuvyimba mu misaya. Hariho n'abashobora kugira ikibazo cyo kuvuga ugasanga kuvuga ntibyoroshe, nubwo izo bita corde vocale zitaba zabangamiwe, utugozi two mu muhogo rutuma ijwi rimera neza, birashobora gutuma no kuvuga umuntu atavuga neza iyo utwo tunyama tubiri k'iburyo na k'ibamfu bita amarakaraka canke amygdale twamaze kugwara. Ikindi gikunda kwigaragaza nk'ikimenyetso nko ku bana, kuko ubu burwayi burakunda no kubangamira abana, nubwo n'abakuze bubafata ariko n'abana nabo burababangamira. Ubu burwayi ku bana birashobora kurangwa no kugumiza urute mu kanwa, kubera ko baba batinya kumira, ugasanga umuntu agumana urute mu kanwa. Hariho n'abashobora kuguma baciragura urwo rute nkaho kurumira bakaguma ruciragura kubera ko mu muhogo haba hatonekara. Rero ngwivyo ibimenyetso nyamukuru bishobora kugaragaza ko umuntu yagize ico kibazo c'ama amygdalite, no kuvuga iyo wumva mu muhogo hababara iburyo n'ibubamfu ukumva hose haratonekara, ukumva ugize ikimenyetso cyo gushuha, rimwe na rimwe n'umutwe mbere ukakurya, bikanka kumira, ukagumiza, iyo byanse kumira ugasanga kuri bamwe uruteguze mu kanwa, biba bikwiye ko uca wisuzumisha ukaraba ko utagize ico kibazo ca angine canke c'ama amygdalite canke ibyo bita ibigoga. Rero ngwivyo ibimenyetso umuntu ashobora kwisuzumirako canke ashobora gusuzumira ku wundi canke ubu abaganga basanzwe basuzumirako. Ariko muri rusangi nko ku mwana, iyo umuvyeyi abimubajije agasanga umwana ntamira, aratonekara mu muhogo yamize, mu kanwa hakaguma nk'urute, ukabona arajonjogoye, ko hariho n'abajonjogora, ukabona vy'ukuri amatama atanguye kumera nk'ayakakama canke imisaya itanguye kumera nk'iyakakama, uraca wihutira kumubaza ko mu kanwa ata bintu yumva yo bibabara, mu muhogo ata bintu bibabara biriyo. Noneho niyo anasamye utwo tunyama urashobora kutubona, kuko nubwo turi mu muhogo ariko ku muntu yasamye neza turashobora kugaragara. Ngwivyo rero ibimenyetso nyamukuru. Ubu burwayi rero kwa muganga basanzwe babutangira imiti, bagafasha kwa muganga bakabuvura, kandi umuntu agashobora akamererwa neza. Ariko twebwe nk'abagira ubushakashatsi mu bijanye n'ubuvuzi kama, iyo bita medecine naturelle canke mu bijanye no kwivuza ivy'Imana yaremye, ivyo bita phytothérapie canke naturotherapie, turashobora kurangira abantu ivyo bokoresha byo bafasha bikomoka ku vy'Imana yaremye, ari navyo abahinga mu gukora imiti basanzwe bifashisha mu gukora irya miti kwa muganga batanga, canke umuntu ashobora kurangirwa n'umuganga hama akayigura muri pharmacie. Twebwe rero hari ivyo dushobora kubabwira umuntu ashobora gukoresha navyo bikamufasha. Ibintu umuntu ashobora gukoresha ni ibintu bitari bike. Ubwa mbere, ubwo burwayi kugira ngo umuntu abwirinde, twamaze kumva ko abakeneye vitamine A, vitamine C na vitamine E. No kuvuga iki? Gukora salade igizwe na oignon rouge, igizwe na karoti, ukayikanyira ko akadimu, ukayishiramo n'akantu bita hadi, ugashirako akayiko kamwe canke tubiri tw'ubuki. Iyo salade ukayifungura gatatu mu ndwi, mu gihe cyo gufungura igaburo imfungurwa zo mu gitondo canke imfungurwa za saa sita. Ivyo birashobora kugufasha ubwo burwayi iyo wabugize mu gihe cindwi ubifungura, ukabifungura gatatu mu ndwi, ugasubira ugakurikiza ku yindi ndwi, ukabikora indwi zibiri, no kuvuga inshuro zitandatu. Muri izo ndwi zibiri urashobora kuba uvuye ubwo burwayi bwa amygdalite. Ico ni cambere. Ikigira kabiri umuntu ashobora gukoresha yatakoresheje iyo salade canke akagifatanya n'iyo salade, no gufata intete zine za tungurusumu ukazifungura ku mfungurwa zo za nimugoroba. Iyo umuntu agomba gufungura imfungurwa zo ku mugoroba, fata tungurusumu intete zine uzikatakate, hanyuma uzifungure mu mfungurwa zo ku mugoroba, kuko nazo zisanzwe zifise ico bita pouvoir antioxidant,
canke zifise ico bita pouvoir anti-infectieux. Zisanzwe zirimwo ama antioxidant. Pouvoir antioxidant nukuvuga ko zirimwo ama antioxidant ashobora gufasha umubiri harimo na twatu amygdale. Kandi zishobora kugwanya imigera y'ingwara za infection izo bita maladie infectieuse, nukuvuga iyo umuntu afungura tungurusumu ashobora kuba ariko arazigwanya. Ikindi gishobora gufasha ni icayi ico bita tisane ikozwe muri ibi vyatsi bikurikira. Nugufata ivyatsi ifu y'ivyatsi vya romare canke ivyatsi vya romare bibisi canke ivyatsi vya time bibisi ugateka canke ivyatsi bita menthe navyo nyine ukabiteka. Ibyo vyatsi umaze guteka amazi akabira ukabikorokerezamwo kabishusha, bimaze gushuha muri ayo mazi uraheza ugafata ugashiramwo akayiko kamwe canke utuyiko tubiri tw'ubuki, ukanwa agatasi mu gatondo akandi gatasi ugagashusha ukakanywa ku mugoroba. Iyo niyo miti nyamukuru ishobora gufasha. Akandi kanyuma abantu bahora bifashisha no kugira ibyo bita gargarisme, no gufata amazi ugashiramwo umunyu wa munyu bimba mu mwongo yo bita sel marin ugashira mu mazi hamwe ukagira ibyo bita gargarisme, ugaheza ukamira ayo mazi ayandi ukayacira, hanyuma ukazura kuranya ugira gargarisme amwe uyamira aca kuri twatunyama ayandi ugira gargarisme uyacira. Gutyo aya mazi arimwo uwo munyu bita umunyu bimba mu mwonga ari nawo munyu wo mu mwonga nyene bita sel marin, ayo mazi aheza akagufasha akaguvura ubwo bugwayi. Icanyuma twobabwira nuko nk'umuti nukwirinda bya bindi bitera utwo tunyama kuvyimba ari byo binyobwa bitari byiza bataco bifasha umubiri. Ariko kwa muganga ngo ubu bugwayi yo mumaze gufata utwo tunyama inshuro zirenga 5 mu mwaka nta kindi bakora uretse kutubaga bakadukura mu mubiri. Rero murumva ntabwo Imana yari yaturemye kugira ngo tubagwe, ahubwo Imana yari yaturemye kugira ngo tuze turarema ivyo bita canke duproduza ivyo bita anticorps zifasha mu kugwanya izo bita les virus et bactéries, na cyane mu bitera izo bita niyo bita infection virale nizo bita infection bactérienne. Murumva ko tubuze mu mubiri badukuyemo kubera gusinzikara, umuntu arabaho mugabo akabaho ari kimuga cyo muri ubwo buryo. Mureke rero Imana ibashoboze. Umuntu ashobora gukoresha iyo salade twavuze igize nwa rouge na radis na carotte akashirako n'indimu n'ubuki canke agashiramwo n'agatungurusumu wanashaka, canke akanywa ikicayi ca romare canke ca time canke ca menthe canke agakoresha ibi tumaze kuvuga byo kwirinda navyo biraheza bigafasha. Mureke rero Imana ibafashe kandi bashoboze kubironka mu izina rya Yesu. Shama